Mu myaka ibiri ishize Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yagezaga ijambo risoza umwaka wa 2023 ku Burundi yashinje u Rwanda kugira uruhare mu gitero u Burundi uvuga ko umutwe wa Red Tabara wagabye mu Gatumba biba n'intandaro yatumye bufunga imipaka yose yo ku butaka ihuza ibi bihugu byombi. Gufunga imipaka byakurikiwe n'amagambo asa nagamije gushotora u Rwanda. Ndayishimiye yagiye avuga kugeza muri Mutarama 2024 ubwo yeruriraga ikinshasa ko ashyigikiye umugambi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Kuva muri 2015 Burundi bufitanye ibibazo n'u Rwanda bushinja gushyigikira abarimo abasirikare bakuru bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza, ndetse ntibuhwema kuvuga ko u Rwanda ari rwo rubacumbikiye umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi warushijeho kuzamba muri 2023 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yoherezaga muri Kongo Kinshasa ingabo ze mu rwego rwo gufasha FARDC mu ntambara yari imaze imyaka ibirwanamo n'umutwe wa AFC M23 u Rwanda rushinjwa guha ubufasha Ndayishimiye. Wabonaga intambara nk'amahirwe yo gushyira mu bikorwa umugambi we wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Yarushijeho kwijundika u Rwanda nyuma y'uko ingabo ze na FARDC bari batangiye gutsindwa umusubirizo n'inyeshyamba ziyobowe na General Sultan Makenga, nyuma y'uko ingabo z'u Burundi zari zimaze gutsindirwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bikarangira imirwano yerekeje muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko hafi imipaka ya Kongo Kinshasa n'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yatangiye gukora icengeza amatwara ry'uko u Rwanda rufite umugambi wo gushoza intambara ku gihugu cye. Mu gihe ubutegetsi bw'u Rwanda nta nshuro n'imwe rudori bwigeze butangaza uwo mugambi kuri u Burundi biciye kuri perezida wabwo na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Edouard Bizimana, bumaze igihe bukangisha u Rwanda ko ibihugu byombi bishobora kwisanga mu ntambara mu gihe rwaba rukomeje gushotora uriya muturanyi warwo. Ndayishimiye akigera ku butegetsi yeruye ko atifuze kugenderana n'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubutegetsi ndetse n'abategetsi be ba hafi bakomeje kwiko mu Rwanda mu gihe ubwo yageraga ku butegetsi yeruye ko nta migenderanire igihugu cye kigeze kugirana n'u Rwanda. Kuwa 6 Kanama 2020 ubwo Ndayishimiye yari yasuye abaturage ba komine Busoni mu yahoze ari intara ya Kirundo, yeruye ko igihugu cye cyiteguye kugirana umubano n'ibihugu by'amahanga, gusa kikaba kitazigera na rimwe cyugirana n'u Rwanda. Yise igihugu cy'indyarya kandi kiyorobeka. Yagize ati turashaka ko ibyo bihugu twagirana imigenderanire myiza, ntitwifuza kugirana imigenderanire n'igihugu gikoresha uburyarya, igihugu cy'ikiyorobetsi. Ntibishoboka ko hari igihugu kigomba kuvuga ko kigomba gukundana n'u Burundi nyamara kiyorobeka, cyashyize iho mu kirenge kugira ngo turikandagiremo. Ndayishimiye kandi icyo gihe yashinje u Rwanda gufata bugwate impunzi z'Abarundi zari zararuhungiyemo mu rwego rwo guhishura abasize bakoze amarorerwa mu Burundi. Ngira ngo rero murabyiyumvira neza cyane ibijyanye n'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, aho Perezida Neva yakomeje gushinja u Rwanda kuba rufite gahunda yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, ariko u Rwanda rwo rukaba rutajya rubivuga, rukavuga ko nta kibi rwifuriza Burundi. By'umwihariko murabyibuka ibyo Perezida Paul Kagame yavuze mu minsi mike yashize avuga ko u Rwanda nta kibi rwifuriza igihugu cy'u Burundi, ko kandi u Rwanda rutigeze rufunga imipaka igihe Burundi buzashakira buzayifungura. Gusa muri iyi minsi Burundi nabwo biciye muri Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi bigoye cyane, ndetse agira andi magambo avuga nk'uko tugiye kubibagezaho muri iyi video. Nicubahiro mukuru w'igihugu, mumaze iminsi muvuga ko igihugu cy'u Rwanda gishaka gutera u Burundi, ariko abarundi barayamaze bati inama isumba ingimba. Mbega izindi nzira zose zaranse kugira iyo ntambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntibe? Twebwe turabaterwa ntiturabatera. Ubuterwa ntumubwira ngo mbega ngo warabuze inzira y'ibiganiro, yaba ari twe twatera twosabye u Rwanda tuti nyabuna
utatugiriye iki turagutera. Twebwe nta mugambi dufise wo gutera u Rwanda, mugabo turabona ko u Rwanda rufise umugambi mubi ku Burundi. N'ikimenyamenya ni uko abagizi ba nabi baza kwica abenegihugu mu Burundi bigishijwe igisoda n'u Rwanda, bahabwa ibigwanisho n'u Rwanda, nibwo rubatunze nibwo rubagaburira. Twaragize ibiganiro dusaba tuti basaba abantu baduhe baze ngabaje imbere butungane. Gushika ubu barataye agati ko atabazoduha. Ico rero nico cerekana ko bafise umutima mubi ku Burundi. Iyo bari bafise umutima mwiza bavuze bati abagizi ba nabi nimubakire hanyuma mwebwe mubashira imbere y'ubutungane. Rero ku bwacu ntako tutagize ngo tugire ibiganiro, n'ubu mbere n'ubu tuguma dusaba, twe ntiduhagarika tuvuga tuti nta kamaro ko kugwana. Twe turabwira tuti twebwe ico tubonera ko mufise umutima mubi ku Burundi niki, tubwire basi natwe mu Burundi ko muri ko mutegura bibi ku Burundi, tubwire ico muduhora. Gushika ubu ntacyo baratubwira. Umunsi rero uwo bashaka kongorera akavuga bati Uburundi butagize ikintu tuzorekura, tuzoheza tukiganire ko mugaje. Gushika ubu ntacyo barambarira. Muga twebwe tuguma n'ubundi dusomborotsa ibiganiro, tukavuga tuti intwazangabo zacu zikavugana, telefone wa mugenzi wawe wumve ko ataco kubwira. Ugasanga rero n'umukuru w'igihugu twarihuriye je amaso mu yandi, mugabo icambwira ngo tuzobabaha. Turacarindiriye turabe ico bagumirije. Rero no kwama tugavye kuko ntituzi ico bagumirije abagizi ba nabi bica abarundi. Nos problèmes, ce sont des leaders qui ne savent pas leur mission d'unité. Parce que les leaders sont les symboles de l'unité. Donc, c'est la question régionale. D'abord, il y a l'unité des citoyens. Je sais qu'il n'y a pas de problème entre les citoyens. Ouais. Ce sont de mauvais leaders. Comme dans l'armée, on dit qu'il n'y a pas de mauvais troupes. Ce sont les officiers qui sont mauvais. Alors à ce moment-là, je crois que notre lutte doit continuer jusqu'à ce que le peuple aussi rwandais commence quand même à se sentir libre, aussi faire pression. Parce que je crois que les jeunes rwandais ne peuvent pas accepter d'être des prisonniers dans la région. Ouais. Je sais que si vous avez parlé de rencontrer CPG, moi, en tant que champion sur l'agenda jeunesse et sécurité, je pourrais organiser cette rencontre. D'ailleurs, Bujumbura, vous connaissez, c'est la capitale de la jeunesse africaine. Ça a été adopté par l'Union africaine. Chaque année, on organise des forums des jeunes, à Bujumbura, des jeunes africains. Mais pour CPG, c'est facile à le faire.